ntibufise uburenganzira bwo gusaba amadeni hanze kubera bwinjiye muri kimwe twita IPPT, les pays l'initiative des pays pauvres et très endettés, bwahebewe amadeni menshi. Ubu rero twebwe ntitugira ububasha bwo kuza gusaba amadeni hambaye hanze kubera ivyo bintu twinjiyemo. Uburundi rero icyo bwaciye bukora kubera budafise uburenganzira bwo gusaba amadeni hanze, bwaciye buza kurondera amadeni ngaha mu gihugu hagati. Ubu amabanki ntakigira ifaranga na rimwe, leta iheraniye ayo mabanki na berbe amamiliyari arenga 3 plus de 3000 miliyari. Murumva ivyo bintu? Erega ivyo bintu ndababwira si ibintu binyegeje, genda kuri site ya berbe muraba bazi kubiraba. Gabriel Rufyiri mukuru w'ishyirahamwe Olukome mu kiganiro n'amenyeshamakuru. Gabriel Rufyiri avuga ko bibabaje ingene igihugu cy'u Burundi kiba icyanyuma mu bijanye n'ubutunzi ku isi yose mu gihe igihugu gifise imvura kikagira n'izuba. Ubwa mbere nagomba mpere ku kintu kijanye n'ubuzima buzimvye. Turavye icegeranyo ibanki nkuru y'igihugu iheruka gusohora, aho muri raporo baheruka gusohora berekanye yuko ibintu vyaduze cyane kugera ku rugero rwa 26.8%. N'ubwa mbere ibi bintu bibaye mu Burundi, n'ubwa mbere vyahora bishika ku ndwi ku munani abantu bakabona ko ari ibara, mugabo n'ubwa mbere. Ivyo rero bigaza bisongera isibe kuko dufatiye ku maraporo ya Banki Mondiale, FMI, PNUD n'izindi, abarundi bice birenga 100% bari munsi y'urugero rw'ubukene. Ikindi naco itari bigeshika mwa kino gihugu nuko udufatiye ku maraporo y'izo nzego nyene mvuze kandi zaho zifasha n'u Burundi, mbere mwashaka novuga na Istebu iheruka guhindura izina. Istebu nayo yerekanye ko ibice birenga 52% by'abarundi bari badashobora kuronka ico bafungura. Mugabe ifatiye ku miryango ni bice 40%. Murumva rero ko ivyo bintu by'ukuri bidusaba yuko tugomba gukiraho tugeze. Ikindi naco umurundi mu mwaka wose aronka amadolari ari munsi y'amajana 260, mu gihe Kongo umunyagihugu waho aronka amadolari ari hafi amajana 8. Murumva rero ko twebwe tumerewe nabi cyane kuko Uburundi ubu nico gihugu ca mbere ku isi gikenye, kandi birumvikana ufate kwa ayo indikatere yose mpejeje kubabwira, murumva ko byumvikana. Nivyo hariho ibibazo bimwe bimwe bitava ku Burundi, dufatiye nk'iyi ntambara Uburusiya bwateje muri Ukraine hamwe n'ikiza Covid, biri mu hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo bintu bitatu biri mu bintu vyatumye ibintu biri uko biri uno munsi. Mugabo nimwe bagire ko ivyo byashitse no mu bindi bihugu. None mwarigeze mwumva mu bindi bihugu hari igitoro cigeze kibura caraduze mugabo nticyabuze? Mwarigeze mwumva inflation kuduga ku biciro nkuko kwaduze mwigeze muvyumva bishika? Oya. Mugabe ivyo birafise imvo nyamukuru y'umwina y'umunoho y'indandende y'abantu bamwe bamwe bagomba kumera kumwe kwisiha, yiba urushinga itajisha, ikiba impuzu itayambara, ikiba isuka itarima. Ivyo bintu rero n'ukuri bidahindutse mu kino gihugu cacu ngo twese twumve ko umuntu wese ashobora kuronka icyo afungura, kuko mu mategeko biravugwa biraboneka yuko ivy'igihugu bigomba gusangirwa na bene Burundi bose. Mugabo twese turabibona neza yuko umengo hariho bamwe bajeje kwikorera igihugu n'abandi bajeje kwikoregwa.
ivyo rero bigomba guhinduka, ko bidahindutse tuzoshobora gutera imbere na gatoya. Rero nibaza yuko kugira ngo ibintu bigende neza nuko leta yokora ibishoboka byose igahindura mu maguru mashasha iri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha. Ngirira imbere yanyu, muragenda murabe ivyo twita le secteur porteur de croissance, no kuvuga ibisata bituma igihugu gishobora gutera imbere. Ivyo bisata murabona neza yuko ahubwo amafaranga menshi yigira mu bintu byo kunezerwa. Je ndakunda kwivugira nti hari igihe twifata nk'umugabo yasuruye, mugabo agashaka kwiyamira mu kabari iminsi yose. Ivyo rero nibaza bidashobora gutuma dutera imbere cyane. No gufata hakaba ikintu bita budget d'austérité. Leta ikora ibishoboka byose ishireho ikitwise donc budget, amafaranga ari mwe bita gutubika wavubi. Naho bazokora ibimeze gute, murazi ko umukuru w'igihugu yatanguje ikintu bita budget programme. Ni vyiza cyane, mugabo nagenda babwire ko budget programme idazoshoboka mu gihe ubwa mbere tutamaje kwidentifia ico no kwita ama secteur porteur de croissance, no kuvuga ibisata bizoje imbere kugira ngo bishobore guteza imbere ibindi. Baravuze uburimyi, none uburimyi baza ko bushobora gutera imbere gute mu gihe twebwe turonka imvura mu hafi igihe cyose kiretse muci, ariko ibintu bikaba uko biri n'imyavu n'ibintu bikononekara. Ariko mu gihe muri Egiputa, muri Egypte batagira imvura, n'ivu bakoresha ari ryo bemporta, ari ryo bakura handi, mugabo gacu usanga ivyo iwabo ntibivugwa. Mwene mumva ko hari ikintu kibuze gikomeye cyane iwacu. Rero twe twibaza neza yuko leta igomba gushiraho abahinga, ini commission d'experts multidisciplinaire biga ukungene vyogenda, babarondere hanze, nibagende babemporte, nyama mu Burundi atabahari. Ibihugu byinshi niko bikora. Mugabe ibintu byo kuma tuvuga amajambo bigarukira mu majambo, ivyo nta numwe atobivuga. Muragera mumvirize mukabara baborewe, isi n'ijuru bica bibi vyabo. Twebwe rero tugomba kurengera ivyo, tukaja mu bikorwa. Nivyo nibaza bishobora gutuma tushobora gutera imbere. Icya kabiri nibaza gituma ibintu biguma vyononekara ni ikintu kijanye n'ibintu by'amasoko ya leta. Ndababwije ukuri, murabizi neza yuko mwiri tegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ibice birenga 70% by'ayo mafaranga aja mu masoko ya leta. Mugabo muzogende murabe musanga ari babandi nyene baronka ayo masoko. Twaratanze ibintu bitarike no mu document birimwo tuvuga ingene bo bigenza kugira ngo masoko ya leta ashobore guronkwa n'abantu bishoboye. Mugabo kubera umwina umunoho indani mu tuma tuvuga usanga arakagwe k'abantu bakeyi ayo masoko bayaronka bonyene. Ndabakarorera ifumbire, ego nivyo uya ni fomi iri muri ivyo, mugabo nagenda babwire yuko meme n'imbere yuko fomi baho hari abantu batatu bonyene baronka amasoko yinuze, bari baragaba ivyo bituburere nkuko babivuga bonyene, bari baragabuye uburere. Ivyo bintu rero ugaca usanga umuntu yaratunze, none nk'umuntu ahabwa ibice 30% bya budget y'igihugu, none umuntu yagutunga gute? Tuvugishije ukuri, ngira ingene rero yagutunga haba ngo umuntu yatunze ugaca usanga niwe yicara imbere y'abandi, niwe mugabo, niwe abantu bose baha intebe. Wapi nibibandi abo bantu nta kubaha intebe, kuko nta muntu ashobora kuba ari kwararya abantu abicaye kwasa tubibona tuhaye tumuha intebe y'imbere nkuko umengo niwe mugabo. Aho rero niho bica bikwereka aho cyo twita ro niveau de médiocrité higeze mu gihugu. Dukora ibishoboka byose turaba ukungene twoshobora vy'ukuri ibitoro, tuvuze vy'ifumbire, ibitoro ubi societe, ibitoro byose by'u Burundi babihaye societe yitwa Prestige. Ndabasabye muri atubarize, none Prestige ni ndazi mwene murazi ko ari kibazo c'amadovize. None Prestige kubera iki ihabwa amadovize yonyene? Ifise ububasha ubuwe ko atanu mwayizi no ngahamwa kino gihugu. Ivyo bintu ni ibara nukuri mubona umengo ni ibintu bisanzwe, mugabo si bisanzwe na gato.
aha yanishyuye no ku bibazo by'abamenyeshamakuru aho yagarutse ku kibazo cy'ingingo heruka gufatwa ni banki nkuru y'igihugu mu vyerekeye kubika no kubikuza amafaranga. N'ubu Gabriel Rufyiri ati iyi ngingo izogira akamaro akahe mwa kino gihugu. Iyi ngingo irakomeye cyane. Ubwa mbere kandi abereke murabona bababwiye bati guhera itariki iyi nta muntu afise amafaranga afise uburenganzira bwo kubikura bwo gushira amafaranga ngana gutya kuri konti utasiguye yavuye. Aha nta muntu afise duruwa yo kurotira ku kwezi amafaranga ngana gutya umengo ni miliyoni 100 mu kiro kingana gutya. Aha ingingo ishobora gukurikira yanyu izoca ikurikira nuko leta ishobora guca ifata ingingo yo guca ihindura amafaranga. Ningingo ishobora babandi bafise amafaranga yose muntu uzenye mu bikwati mu bimuga agaca bacakana ibipapuro. Niyo ngingo ishobora kuzoca ikurikira. Urumva rero abayafise bayabitse ubu uya mugabo nababwiye abasuma baza ubwenge aha baca bagenda kugura ibintu kugira gute. Abandi nabo hari indi fenomene ikibafete ni fenomene yuko baca bayahindura amadovize gaca bayabika mu madovize. Nivyo baca bagira ubu baca bayabika usanga bayabitse mu mayero bayabitse mu madolari bayabitse muki bagaca bagenda kubita mu bimuga. Abo ni babasope n'abasope erega none ko bazwa abo bantu erega baraza mwaza ko bayoberanye nukuri babasope kandi bashobora kuyajana ibura ivyo nababwira ivyo ntibibaho. Ico bakora gusa ko bashobora kuyajana mu Barabu n'ahandi mugabo iburaya ntibishoboka cyane muri Amerika cyane muri Canada cyane muri Australia never ntibishoboka. Mugabo rero kubera abo bantu bamaze kuba nk'ubu ndabakarorero leta mw'iryo tegeko nyene iryo tegeko ndababwiye rite contre le blanchiment d'argent sale hariho serire yitwa serire de renseignement financier. Iyo serire bace bayihereza abantu bonana ko nabone bari mu ivyo bintu. Erega igihugu cyacu n'ukuri kiragwaye ahantu henshi. Ntushobora gufata umuntu uzi ko ari mu ivyo bintu nyene nguca umushinga kuza gufata abasuma nibishoboka. Muzgende murabe decret iheruka kujaho abantu babaye nome bajeje kugira ivyo bya renseignement finance murabe. Nukuvuga yuko hajya n'impuzu n'umukuru umuntu akora muri leta n'ikirato yambaye bagomba kuraba amahera cyaguzwe niyo cyaguzwe ngire byagenze. Yubatse inzu iyo serire de renseignement finance yagomba kubaza uyo muntu ayo mahera yavuye akisigura. Mugabe serire de renseignement finance ntarakimikora yibereye ngaho nukuri gikanganyoni